bakunzi bacu bakunzi uruga rwa Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cyacu cy'uno munsi w'enekezo rya 14 kwezi ni kwa gatandatu uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 kamanze ndamutse cyane abantu bose badakurikirana kwa runo rubuga rwacu Info Plus ndanabifuriza kuma baryoherwa na weekend nziza ariko niganda babwire ko amakuru y'uno munsi atari make ariko imbere ko tunjira mu idonido ry'amakuru yacu y'uno munsi reka manze ndamutse cyane umusanguzi wacu wanyu umwe atatamwa kugira ngo aduhe amakuru cyane cyane ari mu busobanuro buboneka kandi bufasha bwana umusanguzi reka ndakuramutse cyane. Urakoze cyane bwana journaliste nanje ndakuramukije ego reka nce ndamutsa abadukurikiranye aho bari hose nizera ko bagize isabato nziza by'umwihariko ndaramukije aba FDNB bose bari ku butaka bwa Kongo barabumviriza ibiganiro bya BF ego nabantu kabisa nabubahwa katuvuge karabubahwa gacininga ndamutse n'aba wazalendo bari kuri bakunze kuja ku mafro nabo nyene abumva urimi rw'ikirundi bien sûr n'ikinyarwanda nabo nyene ndabaramukije bumve yuko duha tubiyumvira ko tubasengera tubatera n'intege hamareka nci ndamutseyo muri rusangi abasanzwe abo twita abafatanya bikorwa bacu bari muri Afrika y'Epfo abari muri Kenya abari hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari muri Amerika ni Buraya bose kabisa big up sana kabisa bwana musanguzi amakuru ni menshi haba ku isi yose muri Iran rikiratana mu mitwe na Israel Pakistan ikiratana mu mitwe n'Ubuhinde Uburusiya bwo na Ukraine murazi imaze imyaka n'imyaka bariko baratana mu mitwe naho tutibagiye yuko no ngaha mu bihugu bigize Afrika akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda na Kongo biriko biratana mu mitwe tudasize inyuma n'u Burundi kuko nago ruri mizo ntambara bwana musanguza ariko ntitugiye i Burayi ntitugiye muri Aziya ntitugiye muri Iran ariko twigire ngahi wacu ahafi ubona yuko umutekano ngaha hafi mu karere ariho tugomba kwibanda ku cyane bwana musanguzi muri Ruwanja umutekano sikirenga ni kiwanja muri kiwanja umutekano sikirenga ndazi uhazi byinshi uraza kudufasha kugira ngo abadukurikirana babashe gutahura ivyinshi bwana musanguzi ku munsi wejo waratubwiye yuko abawazalendo bagaragaye neza na neza aha muri Kavumu byaboneka neza Centre Commercial de Kavumu Centre Commercial de Kavumu byaboneka neza ko biteguriye gutera kugira ngo bikunde bigarurire ubuno buce cyane bigarurire kino kibuga c'indege cha Kavumu ubona ko ari kibuga gifasha cyane zinonyesha amba za M23 ibi uraza kutubwira nyamba bamaze kurasa nyamba tararasa tubimenye tubwire ngene situation zifashe hajya muri Kavumu saho gusa urabizi ko amudutembereza muri Uvira kugira ngo utubwire ivyinshi uko biba vyifasha ariko bwana musanguzi imbere yuko dutangura amakuru hari abantu benshi ibi biganiro vya Info babisamiye hagati ariko turashaka utubwire mu ncamake bimwe mu bisanzwe bihimirije cankwe mu makuru y'ingenzi asanzwe aca kwa runo rubuga rwa Info Plus kuko hari abatwandikira umengo ni bashasha ariko uno musi turashaka kubanza ufata iminota 2 cyangwa 3 ubabwira uko bimeze hama duce dutandukira n'amakuru yacu kandi ngenda guhikaze rero mu kino kiganiro cacu ikiganiro novuga ko tugiye kuyagiramwe mu bintu byinshi kandi bikomeye bwana musanguzi noye guhikaze kandi urakoze cyane bwana journaliste watanga uvuga uti isi yose bisa nkaho iri mu ntambara cyane gose ati Uburusiya na Ukraine ntambara yo yiramaze imyaka ariko rero Iran yoyo na Israel bo bambikanye biteye nubwo bakabisa ndetse amakuru akaba karavuga yuko na Israel iravye nabi ishobora gufudika kandi so aya makuru ya Iran na Israel bona journaliste buriya niyo yazimije novuga amakuru yo mu biyaga bigari ibitangaza amakuru byinshi biriko biratangaza aya makuru reka ndahite mpuza makungu kuko na makuru akomeye cyane gose usibye yuko atamakuru mato no kwitwa kabaho kuko yose aba yitwa makuru so rero twebwe
nubwo hari abakunzi bacu baguma dusaba ati nimurabe namwe muzima dushikiza amakuru ya hakurya y'amazi yo kwinda imibumbe, ariko ntabwo turashobora gufata uwo mwanzuro wo gutangura gukora kuri amakuru. Twebwe turacari hano mu biyaga bigari gusa bona journaliste, ariko nivyo bangombwa nabyo tuzobikora, tuzozabasangurira amakuru yo muri za Irani, za Israeli, za Pakistan, za Palestine, za Burusiya na Ukraine n'ahandi. So rero reka twigire mu kiganiro cyacu nko warubivuze uti hari abantu benshi izi ntambara zo muri Kongo bazisamiye hagati cyane gose, baguma bumva tuvuga ngo abawazendo bakoze ibi, FDN byakoze ibi, M23 yakoze ibi, bikabacanga. Nibaza yuko kugira ngo dushobe kuba twotangura bona journaliste amakuru ku ntango y'ingene zino ntambara ziko zirahuza M23 na RDF hamwe na FRDC kumwe n'abawazarendo. Cyo ikiganiro kirekire cyane gose bona journaliste, ntabwo twivuga mu minota 2 ngo bikunde kweri oya kabisa. Ahabwo reka dusabe abumva yuko twobazokora ikiganiro cihariye tukabitangura aze gushika kuri kano kanya, duhurire muri commentaire bavuge bati ico kiganiro muzogikore, turakeneye kumenya neza. Yes, nkamwe borenga abantu 10 ikiganiro ku munsi wa mbere tuzoca tugitunganya. Sino je mba nibaza ko abantu benshi mbere cyane nka bose bazi ingene zino ntambara zatanguye nico ziriko zirasotera. So reka rero tugende kuri ino nkuru bona journaliste, nkuru twari gushikiriza ku munsi wejo mugabo ntari bwaronkera ibyemezo. Ni nkuru yaho abawazarendo bigaruriye igisagara bita Kiwanja. Bona journaliste, nagomba menyesha badukurikirana yuko nimba M23 idafise kano gasagara ka Kiwanja ntabwo bashobora gusya bwose ngo bafise n'igisagara ca Goma nigikunda. Iyi Kiwanja bona journaliste ni gisagara kiri très stratégique ku bantu batazi Kiwanja. Kiwanja ni gisagara kiri hakurya ya Tongo, sivyo, kikongera kikaba kiri hafi ya Bunagana. So rero kino gisagara bona journaliste novuga ko ari gisagara zino nyeshamba za M23 zacisha ko amaranforo avuye mu gihugu cy'Ubuganda, sivyo, yaba amaranforo y'abasirikare, yaba maravitayema y'ibikoresho canke ibyo bafungura bivuye mu gihugu cy'Ubuganda, byaca muri kano gasagara ka Kiwanja. Rero nka hamwe uyu munsi boba batakaje Kiwanja bona journaliste, biboneke yuko n'igisagara ca Goma anytime bashobora kugabwa ibiti barabatwika kabisa, barabasura mu gisagara ca Goma. So rero kano gasagara ka Kiwanja bona journaliste, nkomeje kukadekriva iyi Kiwanja bona journaliste iri hafi kandi ya Rumangabo. So tumaze imisi tuvuga yuko ubucenye doje kuvuga za Tongo, za Rumangabo n'ahandi hamaze imisi hari intambara zikomeye cyane gose zariko zirahuza izinyeshamba za M23 hamwe n'abawazarendo. So rero nkuko nabivuze bona journaliste, nkamwe M23 yo bidafise iyi Kiwanja biragoye cyane ko yokwizera ko n'igisagara ca Goma igifise mu minwe. So kuri kino Kiwanja bona journaliste, kino gisagara bita Kiwanja, nukuvuga uvuye Kiwanja ubandanije werekeza za Goma urashikira ahantu muri Rucuro, aho bita Rucuro zone, sivyo. Ukomeje bona journaliste ucushika aho bita ku mwami, n'umwami bita Rugabo, bavuga ko yari umwami w'umuhutu. Uyu mwami mbere ngo yafashije uyu kanamutinya kwigendera ko nibaze ko yapfuye, uyu Mobutu Sese Seko guharanira ubwigenge bwa leta ya Kongo. So ubandanije kandi bona journaliste muri uvuye hano ku mwami ubandanya werekeza muri Goma, hari barabara rija Bunagana, sivyo. Yes.
So urabandanya rero bona journaliste ugacushika hano hari iyi territoire ya Nyiragongo sivyo. So kubaza territoire ya Nyiragongo bona journaliste bavuga yuko iyi territoire ya Nyiragongo ari inkingi zigisagara ca Goma. So rero bona journaliste ukuvuga dusubiye hano kuri Bunagana hano yes Bunagana nukuvuga abawazarendo basano Bunagana bazoca urucomba ko bazibira uyu mupaka wose winjira mu gihugu ca Uganda. Bivuze ko rero ravitaillement que ça soit militaire que ça soit ibigwanisho ntibizoba gushobora gushikira zino nyeshamba za M23. So iyi ndwi heze bwana journaliste mu vyukuri abawazarendo barakoze cyane muri Nord Kivu. Novuga ni une fois dans l'histoire aho twumvise abawazarendo bashoboye kwigarurira bice bihambaye cyane gose. Novuga biri très stratégique kuva aho zino ntambara zo muri Kongo ziko zirahuza M23 n'abawazarendo zitanguriye. Bigaragara rero bona journaliste yuko nubwo batariko barabitangaza abawazarendo hariho imbono bafise, hariho imbono yihishije nka twebwe dusanzwe dukurikirana zino ntambara. Turabona yuko bamaze novuga gutagetinga bino bisagara bibiri arafu Bukavu na Goma. Baramaze yes hari ukuntu bariko barashira amaelema yabo ku mapoint ari très stratégique. Hari uwo nigeze kumva mvuga yuko ngo bariko barapanga yuko bino bisagara bazobirasira icarimwe, nukuvuga bazogabira ibitero muri bino bisagara icarimwe kugira ngo ntihazogire abazoja gutabara abandi. Ariko aya makuru ndavuze ndayikurako nivyo abantu bavuga, mugabo ugiye kuraba ingene bariko barasatira igisagara ca Goma ukaraba n'ingene bakomeje gusatira kandi n'ingisagara ca Bukavu. Urabona yuko abawazarendo umwanya ku mwanya canke bashobora kubirandura bino bisagara umwanya ku mwanya. Bwana musisanguzi ikiganiro cyacu nigomba kuba kirekire, ariko nkundiye ubanze twerekeze mu gisagara ca Uvira utubwire ngene biba vyifashe mu bijanye n'umutekano. Reka mfatanye Uvira na Kamanyura bwana journaliste. Ico bomenya cyo nuko Uvira iratekanye cyane gose. Uvira umutekano ni wose nta kidasanzwe twovuga muri Uvira, kandi iyo mvuze Uvira ko imeze neza muce mwumva yuko ni Bujumbura dutekanye kabisa nta gakacira. So reka tuje muri Kamanyura gato niho mvise ico ngomba kuvuga bona journaliste. Biriko biraboneka yuko abawazarendo bafise inguvu zihambaye cyane gose. Bwa bushobozi novuga baha izinyeshamba za M23 tuzava dusanga bufise abawazarendo. So wazarendo iriko irahangana n'ibihugu bitandukanye. Twarabivuze kenshi u Rwanda, Ubuganda, Kenya na Sud Sudan. Sivyo ibi ni bihugu biriko birahangana n'abawazarendo. Twarigeze kubatangariza yuko zino ngabo za bino bihugu bitandukanye zigeze kuza hano muri Kamanyora kugira ngo barabe yuko bomena igihome cha FDN bikiri muri Ruvunge. Barabigerageje umunsi umwe birabananira, baca bihano vuga karuhuko gushika ubu katarashobora guhera. Ntabwo turigera tubona aho zino nyeshamba zasubiye inyuma. Wapi? Nta na hamwe. Bivuze ngo zino nyeshamba rero reka tubite nyeshamba nubwo abasirikare b'ibihugu bitandukanye. Ni nyeshamba kuko bagiye gufasha abaruberi. Sivyo? Zino nyeshamba rero ziracicaye muri Kamanyora. Ntibaraharengana kandi ntibarasubiye inyuma. Baraba ivyo abawazendo bariko barakora bakabona ntaho bari bubace. Bakaraba gusubira inyuma amategeko nayo akabaremera. So babuze ayo bacira nayo bamira. So Kamanyora rero twiteze igitero ku munsi wejo. Niko biri. Ni bande bazoga bibitero bwana Musa. Amakuru dufise avuga yuko inyeshamba za M23 guhera ku munsi wejo tariki 15 batangura kugaba ibitero biremereye ku birindiro bya FDNB biri muri Ruvunge. Bakeneye ko bamena ama defense ya FDNB kugira ngo bavanse gushika mu gisagara
ca Uvira sivyo reka rero turindira hasigaye amasaha make cyane akumbure nta wamenya bashobora kuzobishikako ariko ico novuga nuko aba FDNB barabahonjeje barabakomye mu nkokora ntituziro nimba isango batanze bazoryubahiriza canke kubera ko ukuntu babakoze mu nkokora byo byatumye basubiza imigambi inyuma biba ngombwa ko basubira kwitaza gushasha kugira ngo barabe yuko bazotera umugere muremure bona journaliste cyane gose bana musisangozi uvuze yuko muri Kamanyora mu basikari bahaje baradifatana mwarahasohoka nta uravansa nta n'urasubira inyuma ariko hari bihuha biriko biravuga yuko ingabo zingana n'ibihumbi 3 z'igihugu cy'u Rwanda zo zasuje mu gihugu cy'u Rwanda mbega ivyo ari cyo biziko bona journaliste wavuze ko ari bihuha nawe sivyo wavuze ko ari bihuha je cyo mvuga niki nimba leta y'u Rwanda yosubiza inyuma ingabo zayo yodisubiza inyuma mwibanga nka kujya zinjije mwibanga erega ntibazinjije nkuko FDN binjije ingabo FDN bagiye ku mugaragaro amakungu arabizi kuko bagiye mu bufatanye na leta ya Kongo so ariko RDF bagiye nk'ibisuma baciye mu binywabi so kuvuga ko rero bokura y'ingabo bazozikuraye mu nzira z'ibinywabi nkuko bazinjije mu nzira z'ibinywabi so ayo makuru nayumvise yuko bo bamaze kurayo ingabo ibihumbi 3 ariko nta cemezo na kimwe gihari kivyemeza yuko izi ngabo ibihumbi 3 ziba zavuye ku butaka bwa Kongo mu gihe tuba dufise amakuru yemeza yuko ahubwo bakomeje kongerayo n'izindi ngabo ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bona journaliste cyane gose bwana musisanguzi reka ndagushimire cyane kwa zino nkuru washoboye kudushikiriza nizere yuko abantu bashoboye kuzumva zanabaguye neza aho bari hose na cyane abari bakeneye kumenya ibijanye n'ingene umutekano wifashe yes reka tuje hano kuri Kavumu naho nko wari wabivuze bona journaliste ndagomba kumesha badukurikirana yuko Kavumu na ahantu hagoye cyane kurasa bona journaliste nkunze kubibwira abo twunze kuganira turi kuma live nibiki burya Kavumu na ahantu hahanamiye imisozi ntantu harami imisozi so abagwanyi kugira ngo babe bohagwanira bona journaliste bisaba yuko baba bipanze kabisa mu buryo buhagije kesaswa mu buryo bw'ibikoresho kesaswa aningene bashobora kwirira vita mu buryo bwo gufungura rero igaragara ry'aba wazarendo ku munsi wejo muri Kavumu ntabwo ryari risobanuye yuko bagiye kurasa abene gihugu barataye izabo nivyo koko barirutse barugarama ubuzu bw'ubudandaje hataragera hariho na umutima ihuha baciye batekera barava mazu barahunga mugabo gushika ubu nta makuru ufise avuga yuko bararasa muri Kavumu ayo makuru ntayo ndaronka ariko ayo makuru aramutse abonetse n'umwanya ku mwanya aca dukurokera muri studio kugira ngo dushobore kuyatangariza abariko baradukurikirana ariko kandi novuga ko atari kure turavye ahantu abawazarendo bahagaze muri kare bien sûr hamwe na Kabare ni hafi cyane y'iki gisagara ca Kavumu birashoboka yuko niri joro canke ni umugoroba abawazarendo bashobora kuhatanguza imigwano nkuko bidashoboka bwana journaliste cyane gose bwana musisanguze kangire ko ndagushimira cyane yes kananje ndagushimira bwana journaliste kuri kino kiganiro dukoranye abantu benshi bari bakomeje kutubaza amakuru atandukanye nizere yuko nabo ubu aya makuru agiye kubashimisha kandi tubashimire kuba babanye natwe n'ukuntu baguma rusaba amakuru umwanya ku mwanya kuko byerekana ko badufitiye confidence baratwizeye rero natwe tubasezeranira yuko tutazigira tubaha amakuru yo gushikuza cyangwa ngo tubatenguhe reka rero tubashimire kukuntu badukurikiranye kandi tuyifurize yuko bakomeza kugira ibihe byiza bakomeze no kugira umugoroba mwiza w'isabato kandi nanje ndabikibanure ndababwira yuko haba ikidasanzwe tuzakongera kugaruka muri studio kugira ngo tukibahe narijya ubona yuko amakuru abyuka rimwe na rimwe ni nk'imvura ikuba rimwe na rimwe ibintu bikaba birabaye karenshi mine cyane abantu bose twabanyuma kino iganiro nizere yuko bakomeza komera neza nko musisanguze yavuze reka ndangize ndabifuriza kugira umugoroba mwiza w'isabato bakomeze kuryoherwa na weekend bye bye